Kunze open mic, my name is Patrick. Turi kumwe n'umwe asanzwe arongoye ishirahamwe ITARA Event aho asanzwe ari mu gihugu ca Amerika mu diaspora. Ishirahamwe ITARA Event ni ishirahamwe yiyemeje gufasha basanzwe bakora ibikorwa byose vy'Imana nko kuririmba canke n'ibindi muri rusange. ITARA Event yarateguye competition edition ya mbere y'abana bafite talent. ITARA Event niyo yerekeje mu rugendo Kay Mars yari asanzwe agiye mu Bushinwa yongera inamutekerera n'umutahe wo gutangura business meze neza cyane. ITARA Event bamaze kubona ko aba gospel bakumigwa mu gusaba sponsor n'ibindi, ITARA Event yiyemeje kuzana stage yabo ngaha mu Burundi vuba cyane. No munsi twazanye nyeneyo asanzwe yagarike mu mategeko ari we yayitanguje muri rusange. Tumubaze intumbero yayo. Amvu ITARA Event twafashije Kay Mars nuko twabonye impano iri muri we kandi arafitaniye kontra na ITARA Event mu kwambika abantu benshi bazoba bari muri ITARA Event byerekeye ama video tuzogenda turafasha ibikorwa tuzogenda turakora kugira ngo dushigikanye cyo gituma twakoranye nawe tukamurika mu cy'umushinga kugira ngo agire ubundi bumenyi yakira kandi ayagure n'isoko ry'iwe n'ibikorwa vyiwe dushigikira impano yiwe. Uvuga ati ndashimira cyane ITARA Event niyo yabikoze byose nkuko dusanzwe tubikora ku bantu gusa rero twavuga ati Kay Mars nk'ukuntu ugiye kuzurambika abasani bacu ngaha i Burundi utireka ugende ukore formation. ITARA Event yarantwaye iramenya amasharge yose y'ukwezi iranankurikirana mu bintu byose nagenda kenera mu nzira. Ndashimira cyane yerekwa fise cyangwa se vision fise nuko ubutumwa bwiza bwoshika ku mpande zose, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero igisatani yibanze ko cyane Imana yampaye ko nuko nshikikira gospel y'u Burundi hamwe no gutegura kwa kubikorana. Yes, ndakora mu kijeho tubwira amazina yanyu naho muherereye ko mwubatse canke n'abana bangaye muri rusange mwidondoro. Je ku mazina yanje ba Pasteur Remégie byo benshi banzi ko abantuye mu gihugu cya Italy. Wiyumvire gute iciyumvire cyo gushinga ishirahamwe rya ITARA Event? Iciyumvire cyo gushinga ITARA Event ni yerekwa Imana yampaye, yerekwa ifatanye n'igikorwa cyo gushigikira umurimo w'Imana. Cyaje mu gihe nari mfise inyota kuva 2016 gushika 2024 niho numva muri jewe yuko notanga icyo gikorwa. Ni yahe ndoto cyangwa vision ufise kwishiramwe rya ITARA Event? Bafise cyangwa se vision ufise nuko ubutumwa bwiza bwoshika ku mpande zose, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rero igisatani yibanze ko cyane Imana yampaye ko nuko nshikikira gospel y'u Burundi hamwe no gutegura kwa kubikorana. Kubera ikishamwe rya ITARA Event yisunga cyane ku bintu vy'Imana. Yerekwa nahawe kugira ngo nshigikire umurimo w'Imana biciye muri gospel hamwe no gutegurwa kubikorana. Hari competition ya gospel mwateguye y'abana bafite talent. Ni yahe mpamvu mwateguye iyo competition? Twateguye ya competition ya gospel kandi batanu banyuma bariko barakora indirimbo zabo audio na video bashigikira. Ituma twabitanguye no kubera ko twashatse abanyempano bakiri bato bakiri hasi boshobora kubazamura bakaboneka bakagaragaza impano zabo. Cyo gitondo turya higanwa kandi tukutashisa bikorwa bamwe batanga gukorerwa ibikorwa byabo. Ico kibazo cya Demana ngo ndacishire ko na kibonye kenshi ego ITARA Event muri yamwe hamwe na Akezane twashigikiye umuntu yarafise impano ikomeye kandi afise yerekwa cyane. Ego tumaze kubona uburyo yitwaye twabaye turabangiriye gato ushikawe hazo kwemerera ko yoshobora gufashwa nabo bantu bose bari bahise kugira ngo bamufashe. Twarabonye mu mafoto ko mwafashije umwe mu gwaruka asanzwe yambika abaririmbyi bacu ngaha muri rusangi mu kumufasha mu kumukiriza urugendo mbere munataka umumuha n'umutahe kubera iki mwiyumviriye kuri uwo muhungu cyane. Amvu ITARA Event twafashije Kay Mars nuko twabonye impano iri muri we kandi arafitaniye kontra na ITARA Event mu kwambika abantu benshi bazoba bari muri ITARA Event byerekeye ama video tuzogenda turafasha ibikorwa tuzogenda turakora kugira ngo dushigikirane cyo gituma twakoranye nawe tukamurika mu cy'umushinga kugira ngo agire ubundi bumenyi yakira kandi
yagure n'isoko ryiwe n'ibikorwa vyiwe dushigikira impano yiwe. Ngo umaze kubona ko ngo abantu ba gospel gusaba sponsor ngo bigorana ngo batavumva n'ibindi, hari amakuru avuga yuko ugiye kuzana stage nini y'ivya gospel ngaha mu Burundi. Mpamvu tuzozana stage cyangwa se yamaze gushika muri 2025 izoba iri Burundi, nuko gutegurwa kw'amakonsere, gutegurwa kw'ibikorwa, gutegurwa kw'ibikorane by'amavisi imbogamizi, cyo gituma iyo stage nyamara gushika izokora kugira ngo dutegure ama evenement atandukanye. Tugiye kuzaza turanatumira n'abantu bo muri East Africa ndetse na Africa yose kugira ngo gospel y'Uburundi isure ku rugezi twayifuza ko kandi izotera imbere cyane. Ni ikaye kajambo wobwira abakunzi ba Open Mic cyo kimwe n'abakunzi ba ITARA Event? Mugambi dufise tuva mu 2024 mu 2025, mugambi wa mbere dufise nuko ubutumwa bwiza bwotangura kandi n'ibikorwa biratangura. Rero mu 2025 tuzoza gushitsa ivyo twiyemeje kandi turi kumwe n'Imana byose bizoshoboka. Akajambo nabwira abanwanyi ba Open Mic n'abanwanyi ba ITARA Event nuko bodushigikiye igikorwa cya Twebwe, ko dufise abo dukorana batari hano gusa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari mu Uganda, muri Kenya, n'ibindi bitandukanye tuko turakora nabo mu gihugu cy'u Rwanda, kandi twarakoze kugira ngo tugire dushigikire umurimo w'Imana uzoshike kure. Twiteze yuko mwese mudushigikiye kugira ngo ubutumwa bwa Yesu Kristo bushike kure cyane. ITARA Event yagufashije iki cyangwa warishikanye? So ITARA Event nkuko mubizi isanzwe ifasha abantu benshi, novuga ko kugeza kuri no saha kubijanye no kugenda no kugaruka ari support, gufungura bya bikere byabo tubona gusa ibikere navyo nariye urumva ibikere navyo nariye. Novuga ati ndashimira cyane ITARA Event niyo yabikoze byose nkuko dusanzwe tubikora ku bantu. Gusa rero twavuga ati Kay Mars nk'ukuntu ugiye kuzurambika abasani bacu ngaha i Burundi, utireka ugenda ukore formation. ITARA Event yarantwaye iramenya amasharge yose y'ukwezi, iranankurikirana mu bintu byose nagenda kenera mu nzira. Ndashimira cyane. Turumva ko na stage iri hafi mu byo wagiye harimo no kubaza ibicuruzwa kugira ngo abarinzi boroherwe kubandanya bagira performance nziza. Ego stage vuba cyane ya ITARA Event murayibona. Naragiye ndabaza amapi y'ibintu kubera izo bikeneye ibintu byinshi, izo bikeneye ibintu hari ama ecran, ama buffer, ama lights, makini ibintu byinshi cyane mugiye kubona. Bimwe bizotangura kwigaragaza mu mpera z'uno kwezi kwa December. Ibindi navyo muri 2025 bizo kwigaragaza kuko ITARA Event ifise ama surprise menshi igiye kugaragaza mu mwaka uza.